Gira amahoro, gira iteka abakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Ndabahaye ikaze, ndabasanganije ugweze mu kiganiro aho tugomba tubashikirize ibirori byabaye ku igenekerezo rya 13 mu Kakaro, hakaba hari muri diocese ya Bubanza muri paroisse ya Gihanga, aho bari baramutse batira mu ibanga ry'ubusaserdoti eka n'izindi ntambwe zigana iryo banga ry'ubusaserdoti bamwe mu mikangara yavyiteguriye. Isakramento ry'ubusaserdoti murabizi ko ari sakramento rizanira iteka abene eklezia, rizanira iteka abana b'eklezia. Rero turaheza duce tubashikiriza urukurikirane rw'ingene ibirori vyagiye birakurikirana. Inyuma yaho muraheza mukurikirane ikiyago twagiraniye n'umwe mu basaserdoti batewe iryo teka kuri uwo munsi ryo kwatirwa mw'iryo banga ry'ubusaserdoti, atugaragariza akanyamuneza afise. Hanyuma twongere tuyage kandi n'umwe mu bari basanzwe bahimbaza yubire y'imyaka 25 amaze muri iryo banga ry'ubusaserdoti. Ni Edmond Kwizera ndasubiriye kubaha ikaze, umukameraman ni Sidi Ndayikengurukiye. Bane banje, imbere yuko ndabashikiriza ibanga mwatorewe, mubanze muzirikane ko mugira mutegwe iteka rikuru, ko mugira ngo muhabwe ibanga rihambaye.
murazi ko na kera iyo umushinga nawe yatumwe ijambo n'ubundi amusumba agira ati umunwa ni jewe ururimi ni jewe mugabo ijambo si iryanje ni ryanaka agaheza akarivuga arisonera kandi atarihindura na gatoya. Namwe igira ibanga mugira ngo muhabwe niryo gusoma ijambo ry'Imana canke kuririmba imbere y'uko umwigisha risigurira ishengero ry'abakristo. Murongera muhabwe n'ubukuru guhezagira ifungurwa n'ivyimburwa ku izina ry'Imana. Ayo mabanga nimwayakirana umutima ugororotse Umukama azobunganira muyarangure neza umwanya mukiri ngaha kw'isi, hanyuma naho abashikiriza ubuhigwe bwemerewe amuyoboka. None murayemeye? Muri hatire rero gusoma no kuririmba ijambo ry'Imana muritobora neza kandi mutaridinganya. Niho abakristo bazoshobora gutegera inyigisho ishimikira kuri iryo. Cane cane muririnde kurihindura n'ukonona ukuri kuri muri iryo. Ivyo muzosoma muravyemere muteko mubirangura uko bukeye ko bwije. Mubera abahumva n'ababona akarorero ko kurangura ijambo ry'Imana mwasomye. Nakwiye guhagarara hakirurutse mu gihe cyo kurisoma nico kwerekana Imana inazwe. Nimwakire igitabo ceranda wabasomye b'ijambo ry'Imana, nimwarangure neza iryo banga mushinzwe mukabingira akamaro, muzohabwa impera yemerewe abatumwa ba mbere. Arishimye kandi ahamagara yanje agera, nemeye ko ntazorishingukako. Nimwakire igitabo ceranda wabasomye b'ijambo ry'Imana, nimwarangura neza iryo banga mushinzwe mukabangira akamaro, muzohabwa impera yemerewe abatumwa ba mbere. Ndarishimye kandi ahamagara yanje agera, ndemeye ko ntazorishingukako. Nimwakire igitabo ceranda wabasomye b'ijambo ry'Imana, nimwarangura iryo banga mushinzwe mukabigira akamaro, muzohabwa impera yemerewe abatumwa ba mbere. Ndarishimye kandi ahamagara yanje agera, ndemeye ko ntazorishingukako. Ora n'Umukama. Mukama mweranda, Data mushobora byose, Mana wamye, turagusavye ngo uhezagire wongere utagatifuze abakunzi bawe muri iteka rishasha batewe yo gusomera ishengero ry'abakristo ijambo ry'Imana, ngo bamenyeshe abandi inzira babwirizwa gukurikira, bongere babera akarorero, bame batera imbere mu kumenya Imana no kuyiyoboka. Tubigusabishije Yesu Kristo Umukama wacu. Amen.
gusoma no kuririmba ijambo ry'Imana imbere y'uko umwigisha arisigurira ishengero ry'abakristo, nimwitegere neza. Ubwa mbere uhawe iryo banga abashinzwe altari n'ivyo mu ngoro y'Imana agategerezwa kwama yitwararika ngo ntihagire icononekara bivuye guhangara rwiwe. Ubwa kabiri aba hafi y'umudiyakoni n'umusaseredoti mu gihe cyo guhereza inkuka y'imisa, abashinzwe no kwigisha abandi bakorezi bato bato b'abana ingene borangura neza ibanga ryabo. Ubwa gatatu ategwa iteka ryo gufasha umusaseredoti mu gihe bikenewe gusangiza abakristo, akabahereza umubiri w'umukama. Kandi iyo abakristo bakoraniye mu isengero arashobora kuvyagiza isakameno geranda kuri altari kugira ngo barisenge kandi barinahaze baribona. None ayo mabanga yose murayemeye? turayemeye. Bane banje, Kristo we muco nyakuri ababwira ati umuco wanyu niwibonekeze mu maso y'abantu, maze babone ibikorwa vyanyu vyiza, barinahaze so ahangamye mu ijuru. Pawulo mweranda nawe aributsa iryo jambo ry'umukama ati no mu bantu batirinda kabi murame muri beranda, kandi mugume mukayangana nk'ibibengebenge vy'umucano, mumenyesha abandi ijambo ry'ubuzima bubesha. Nimukenyereze igume kandi amatara yanyu yame yaka n'ubweranda n'ubutungane hamwe n'ukuri. Namwe rero nimwitwararike kwama mugenzwa n'ubwo bweranda n'ubwo butungane n'ubwo kuri kwa misi yose, niho muzoba muri mu muco mwebwe nyene, mukongera mukawubera n'abandi mu ekleziya y'Imana. Nanone ko mushinzwe ibirora kuri altari, ntibereye ko mwoja guhereza umukate, umuvinyu n'amazi vy'inkuka y'imisa, umutima wanyu n'ibindi bikorwa mukora bidateye igomwe, ngo mushobore kubihereza hamwe n'inkuka y'imisa. Umwepiskopi arabaha ikarisi iriko umuvinyo n'ipatena iriko umukate, nk'ishikanwa isumba ayandi mashikanwa, bazokwama bitwararika guhereza. Uyu mukate n'uyu muvinyu ni ikimenyetso c'ubumwe dufitaniye bushinze imizi muri Kristo. Uko muje kubihereza umusaseredoti niko muzokwama mubwibutsa abantu, mweze mufashe umusaseredoti mu gihe asoma imisa no mu gihe ashikiriza abakristo amasakramento, kandi abahaye n'ubutumwa bwo kumwunganira mu gufungurira abakristo umubiri w'umukama. Amen. Uko muje kubihereza umusaseredoti niko muzokwama mubwibutsa abantu, mweze mufashe umusaseredoti mu gihe asoma imisa no mu gihe ashikiriza abakristo amasakramento, kandi ndabahaye n'ubutumwa bwo kumwunganira mu gufungurira abakristo umubiri w'umukama. Tugabanye abakorezi b'ibanga, none ubu bagira babambike Mukama. Dusabe. Mukama mweranda, data mushobora byose, Mana yamyeho, we wakwije ku isi umuco wawe ukurungikira abantu Yesu Kristo umwana wawe hamwe n'abatumwa biwe. Hezagira abakunzi bawe baronse ubutumwa bwo kuba iruhande umusaseredoti asoma imisa, ngo bamuhereze umukate n'umuvinyu n'amazi byagenewe iyo nkuka y'agakura, bakongera bakaronka n'ubutumwa bwo kunganira umusaseredoti mu guhereza abakristo umubiri w'umukama.
wewe yitanze ku bwawe nubwiza mu mitima no mu mishaha yabo urukundo rwawe umuco w'ubwiza bwawe ntangere nubarasireko baboneshereze bakorane umwete n'ubwira muri ekleziya yawe nyerana tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu we Mana musangi ubuzima n'ingoma we na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Gabo barashajije none abakurikira bobo nibanga dutega amatwi ikiganiro. Bane banje nkunda cane umwanya mutarashikira iteka ry'ubudiyakoni mutegerezwa kwemera imbere y'abantu ko muzorangurana n'ico gikorwa mugiye gushinga. Murashaka kwatigwa ahubwo kubiganza ingabirano za mutima mweranda zikabakomeza mukaba abakozi b'ekleziya. Ndabishaka. Murashaka kurangura ibanga ry'ubudiyakoni mugafasha abasaseredoti mu guteza imbere igihugu c'abakristu mubitimwe n'urukundo rwicisha bugufi. Ndabishaka. Murashaka kwamana mutima utagira akanenge ingeso y'ukwemera nk'uko umutima wa Pawulo abivuga, kandi ubwo kwemera mukakwigisha mu mvugo no mu ngiro mukurikije inkuru nziza n'inyigisho zamye zererekanywa mu ekleziya. Ndabishaka. Kwejo mwaraganye mukemera ku mipira ntegerwa no kutazoshinga urwanyu kugira ngo mwana ubangukiye ibanga kandi w'ikimenyetso cya bwa buzima bwami bw'ijuru mubigaragaza imbere y'ishengero mu gutera intambwe mwigira imbere. Murashaka gukomeza umutima w'igisabisho ujanye n'ibanga mwemeye mukwama muvuga cya gisabisho c'ekleziya ngo musabire abo mushinzwe n'isi yose. Ndabishaka. Ibiganiro vyanyu murashaka kwama mwigana Kristu we muzokorera mubiri n'amaraso kwa altare. Ndabishaka. Imana izomfasha. Adele mwanyemereye kuzokwamuyubaha kandi ukangamurukira kandi abazosubirira. Ndavyemeye. Imana yatanga ibyiza muri wewe niyuhira.
Justin banyemereye uzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Alex uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Riva uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Urarisoma ibyo uzosomye ubyemere, ibyo uzoba wemeye ubyigishe, ibyo uzoba wigishije ubizirikane. Bane banje nkunda, mbere yuko mwakigwa mwibanga ry'ubupatiri tegereza kubanza kumenyesha ishengero rikoranye ko mwemeye iryo banga. Murashaka ko ntajye murangura ibanga ry'ubusaseredoti umutigiro w'abapatiri mukabafashanya abo abepiskopi mukuragira ubusho bw'umukama murongowe na mutima mweranda. egome ndabishaka. Murashaka kurangurana iteka n'ubwitozo ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza nibwo gusigura ukwemera kwa Eklezia Katolika. egome ndabishaka. Murashaka kwama muhimbaza amabanga ya Kristu w'Imana inahazwe kandi umuryango w'abakristo agatifuzwe nk'uko byamye muri Eklezia, cyane cyane mu guhimbaza n'umutima mweranda kandi nk'uko bitegerejwe inkuka y'Ukaristiya isakameno ry'ikigongwe. egome ndabishaka. Murashaka kwifatanya nanje mu kwama musabira imbabazi umuryango w'abantu muzamuragijwe mu gisabisho cya misi yose. egome ndabishaka. Murashaka gukomeza ubumwe mufitaniye na Kristo umusaseredoti mukuru yihereje se wiwe ngo atubere inkuko itagira gahonzi. Murashaka no kwishikana ku Mana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiriro. egome ndabishaka. Imana izomfasha. Uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Edouard uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Marie Fabrice uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. ndabyemeye. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire. Imana yatangukira ibyiza muri wewe niyuhire.
uranyemera kuzokwama uyubaha kandi ukangamurukira twe n'abazosubirira. ndavyemeye. Imana atayobwira ibyiza muri wewe niyuhire. bagaruke bahamvye bakuru babo. Nidusaba Imana muvyeyi wacu kandi mushobora vyose ahundi imigisha izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubudiyakone, izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubupatiri azuzemo ingabirano ziwe. Ababishoboye bose mupfukame. Mukama tugirire ikigongwe. Kristo tugirire ikigongwe. Mukama tugirire ikigongwe. Kristu twumve, Kristu dukundire, Data mw'ijuru Mana, girira ikigongwe, Mana mukiza w'abantu Mana. Mutima mweranda Mana, Utatu bweranda Mana imwe. Maria mweranda udusabire, Nyina mweranda w'Imana ubikira mweranda ukura ababikira bose. Mikaeli mweranda Gabriel mweranda Rafael mweranda bamarayika mwese n'abarkanjeli eko mwese z'imitima ihimbazwa mw'ijuru. Yohani Batista mweranda Yosefu mweranda Asokuru n'abahanuzi beranda Petero
Yohani mweranda Yese batumwa n'abanditsi b'injili Yese bagendanye beranda b'umukama Yese beranda tugirire ikigo twumvire mukama udukundi igicumuro cyose akabi kose urupfu rw'akagirire ubwishika ryawe kubw'ibatisimu no kwisonzesha kwawe kwera umusaraba no kubabara kwawe kubwo gusandara no gufubwa kwawe kubwo kuzuka kweranda kwawe kubwirurira mu ijuru ryawe utugirire impuhwe ntugabe baduhangaze eklesiya yawe yeranda papa n'abandi bakuru bose b'eklesiya yeranda numara amazi abansi b'eklesiya yawe yeranda ushira amahoro n'umwumvikano w'ukuri mu bakuru b'intara udukomeze maze uduhangarize mu gikorwa cawe ceranda uhimpera batugiriye neza bose mu kubarokoza ibyiza by'amahoro utambe maze ubungabunga iby'imbumba byo ku isi urokoze uburuhukiro bw'abakristu bose bapfuye Intore witoreye utwumvirize ntuhezagire ongera utagatifuza izi ntore witoreye utwumvirize ntuhezagire utagatifuze ongere wakire mu bawe izi ntore witoreye utwumvirize Kristo twumve
mukamamana turagusavye biteye gutubisabisha byacu utwunganire ayo mabanga tugira dushikirize atungane agatifuza wongereye uhezagire abatwiyumviriye ko bakwiye baguherezwa ngo barangure amabanga meranda tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. dusabe abitegurira kwatirwa mu bupatiri babanze basubire mu bibanza, hama abitegurira kwatirwa mu budiyakoni nabo begera imbere mu episkopi. umusuku wo kwama wihatira ibikorwa by'urukundo uramukundana urutarugwa gahemo ubungabunga barwaye kandi ntutegekane akagayo wamukurikiza ingeso y'ubugamburutsi. Akira iki gitabo kirimwe inkuru nziza ya Kristo ushinzwe kubishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye ubyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Gira amahoro yongere ahore mu mutima wawe. Abakeze tegurira kwatirwa mu bupatiri nabo begera imbere.
bagira basigwe amavuta ya Krisma. Umukama wacu Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobora gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inkuka. Niwakira ishikanwa ry'iguceranda rija guherezwa Imana. Menya neza icyo ugira, igana icyo ufashe mu ntoke, kurikiza ubuzima bwawe akabero k'Umukama yadupfiriye ku musaraba. Gira amahoro nahore no mu mutima wawe. bazobirekurirwa. Yegurukira umwepiskopi agira abakeze. Iyo ngabire ni ekleziya ariko kandi niyo muryango w'amaraso. Bisabe ababyeyi b'amaraso baba basaseredoti baze kumakira.
bakunzi ba Action Vibes TV, nababwiye ko no munsi ari umunsi udasanzwe, n'umunsi w'akanyamuneza muri Diocese Katolika ya Bubanza, neza na neza muri Paroisse ya Gihanga, aho uno munsi twazindukanye ibirori byoko twigina abasacerdoti batigwa muri iryo banga ry'ubusacerdoti, eka n'abatoyi babo bagiye baratigwa mu zindi ntambwe zitandukanye ziganisha kuri iryo banga. Muri kano kanya rero murabona turi kumwe kandi no mu sacerdoti w'umukama muri bamwe bashoboye kwatigwa kuri uno munsi. Mbega patiri mwonkundira mukidondora abakunzi ba Action Vibes TV? Mwakoze cyane, nitwa Patiri Jean Claude Nsengiyumva, Paroisse ya Cibitoke, Diocese nyene ya Bubanza nkuko bahejeje kubivuga. Ne akanyamuneza kenshi ko gukenguruka ingabirano mukama duhaye yo kuyobora igihugu c'Imana kugira ngo ishobore gutagatifuzwa ishike mu bwami bw'ijuru anaco Kristo atwifuza. Uno munsi mwatiwe mwibanga ry'ubusacerdoti, kandi nibaza ko mwarishikiriye mwari mubishashaye cyane. Mbega kugira ngo mushikire ino ntambwe urugendo goba rwaraboroheye pati? Kuri urugendo rw'umukama nta byama byoroshe, atariwe adushoboje ntibyokunda. Ivyigeze rero byoroha mugabo kubera ububasha bwiwe yaradushoboje turashika kuri no ntambwe tugezeko. Nk'umukama no guheza kuva nta nahazwe yadufashije kugira ngo dutere intambwe dushika umunsi. Ego cyane patiri, uno munsi babashikirije icese igihugu c'Imana. Mbega ubutumwa mugiye kuzobandanya muburangurira hehe? Nzoburangurira muri Paroisse ya Mukungu, Diocese nyene ni hafi ya Musigati, Paroisse nkuru ya zose niyo mvyeyi ya Diocese ya Bubanza. Ego cyane, igihugu c'Imana kibitege ku iki cyo muri iyo Paroisse mugiye kuranguriramwo ubutumwa? Ni muri ya ntumbero nyene umukama twipfuriza ko igihugu c'Imana cyotagatifuzwa ubishikire ubwami bw'ijuru. Ivyimburwa ni vyinshi ariko abakozi ni baki, ariko wayagana bamwe mu gwaruka ukumva umenga baratinya iri banga mwatorewe pati. Akajambo mwobabwira nakahe? Bakomeze gutinya canke birashoboka muri Yesu? Murakoze cyane, reka nishyure nkurikije ibyo uhereje ko birashoboka cyane kuko tubishobozwa n'umukama. Mugabo hariho uruhara rwacu kugira ngo intambwe tuyishikire, nuko twama turi aba Kristo, maze Kristo akaboneraho ngo aduteze intambwe bishobore gushikira ibi twagezeko, maze igihugu c'Imana cunguke muri ubwo buzima umukama yashimye kudeheza hano ku isi. Mugabo shaka ko tubushikira akanyamuneza kazokwama mu bwami bw'ijuru. Murakoze cyane, ndabakengurukire gose musacerdoti w'umukama ku kanya muduhaye mukatuyagira. Murakoze cyane namwebwe mwemeye ko tuvugira hano tukayaga byo byiza by'umukama kugira ngo igihugu c'Imana cyumvirize bibereye, hanyuma ahurumbire ibyo byiza umukama aronsa ekleziya. Mbega pati, kuno munsi wari umunsi udasanzwe aho bariko baratira mu ntambwe zitandukanye muri ekleziya ngaha muri Diocese yacu ya Bubanza, mu ntambwe zitandukanye mwibanga ry'ubusacerdoti n'izindi ntambwe zigana rino banga ry'ubusacerdoti. Uno munsi namwe tukaba twumvise yuko muriko murahimbaza yubile y'imyaka 25 mumaze murangura ubutumwa bwo gusukurira umukama muri iryo banga ry'ubusacerdoti. Byo bari byo? Ego cyane nivyo, jewe nakwije imyaka 25 akanzo himbaza neza ku itariki 27 mu ndwi zibiri zikurikira. Ego cyane patiri, mwidondore neza abariko baratwumviriza. Ego cyane, nitwa Patiri Niyongabo Mikiade, mvuka mu Paroisse ya Masango, Diocese ya Bubanza. Nkaba ndangura ubutumwa mu Paroisse ya Mukungu. Patiri, uno munsi muriko murahimbaza imyaka 25 mumaze murangura ubutumwa bw'ubusacerdoti busuku muri Eklezia Katolika. Mbega iyo myaka mumaze murangura ubwo butumwa, iyo myaka mumaze muri iryo banga, mwabonye ari ubuzima bworoshe? Bogira nti ubuzima bworoshe kandi butoroshe, kuko haracamwe bibi bishobora kugora, kandi ibyo ntibisanzwe mu buzima bw'abantu ari ku isi. Ubwabo byo byose twarakomeye kwibanga gushika n'uyu munsi.
umukama ninahazwe cyane we yabakomeje mu bihuhusi mwagiye murahura navyo mukabitsindisha kwa kwemera kwanyu mwocira gace bano batoyi banyu uno munsi batewe iteka ryo kwinjira muri iryo banga kugira ngo nabo nyene bashobore gukomera mbega iki canke kiriya kigushikiye wocifatamwo gute kugira ngo ntuhugumbye kuyibanga ibyo byose bigushikiye ari bibi canke ari byiza nikugumya ibanga nikugumya umutima wizigiye Imana kandi ufise umwizero niyo Mana ko igukwingira kandi kaguherekeza yego cyane murakoze cyane mu butumwa bwanyu ijambo shimikiro mwahaye ihangiro ubuzima bwanyu bw'ubusaserdoti byo bari ryahe nagize nti amour et vérité se rencontre justice et paix s'embrassent mwodufasha mukabishira mu kirundi nogira nti urukundo n'ukuri birahura kandi karamukanya kandi yani ubutungane n'amahoro nibi bikanywana murakoze cyane patiri tubakengurukire ku kanya muduhaye namwebwe murakoze cyane ndabakengurukiye mubandanye muhimbarirwa imyaka 25 y'ubutumwa eka kandi mukamaza bandanye abakomeza tubandanye tubavoma ko byinshi murakoze cyane ndabahize murakoze